nk'ibisanzwe nta gitangaje bwa mbere bwo bwazari birasa nkaho mbere y'urukino bose bari biteganye gishika ko baza gutomborana uravye komande zose yaba kwa Real Madrid no kwa Man City vyagaragara kumenga bari biteganye gishika ahubwo bari gutanga basanze batatomboranye ku mashini yabiravye ati n'ubundi kwaneko hama amahora be yose Real Madrid nyuma yo kurengana iciye muri barrage basezera equipe yitwa Benfica mu buryo butoroshe gitano kimwe ku busa bahitsendiye Lisbonne na 2-1 Santiago Bernabeu kuri aggregate ibitsindo 3-1 Real Madrid ubona ko itigeze yekraza equipe yitwa Benfica byanashoboka ko nayo ishobora no kuba yona bakuramwo yisanze kuri Manchester City uyu mugabo witwa Pep Guardiola biganagara ngo still ari kintu gishasha ariko arobaka muri equipe yiwe na cancane mu makinya guze mu kwezi kwa mbere ndavuga Marc Guehi n'umugabo witwa Antoine Semenyo Real Madrid traverse ingorane zigiye zitandukanye mu gutandukana no menyereza saison idaheze yanatanguye saison yizeze bikomeye Real Madrid Arbeloa biganagara ngo nawe uko haba iminsi amajambo amuvuga ko yose nahumuriza d'abord fixtures ya Real Madrid na Manchester City uyu munsi idusanze iyi migwi yompi ihagaze gute umwe numugugira kabiri muri yompi gira kabiri Championnat y'Abongereza na Championnat y'Abanyespanyol bose bagira kabiri ariko biganagara ngo hari guhangana ho gukomeye muri La Liga washa kuri Barcelona na Madrid ariko kandi no guhangana gukomeye ubutosiga inyuma kuri Manchester City nayo yamaze ko nakumenga hari gihe Arsenal tuzovuka yakoze ikose kabayo rikosora surtout ko biganagara ko Man City yo irikira de plus en plus sérieux muri kino gice gira kabiri ciganwa mu gihugu cy'Ubwongereza cette fois-ci Real Madrid de Manchester City biba bigoye no kuvuga ngo ndazokora mundi kuko twabonye City sezera Madrid itameze neza twanabonye Real Madrid sezera itameze neza forme du moment zoba ziduhiki ya forme du moment gusa forme du moment n'ubundi ziratuma jewe City ndamugira umufavori muri no match mfatiye ku bintu bigera kuri 2 canke 3 bwa mbere duhere ku mumenyereza Man City maze kugira umumenyereza ari stable muri equipe yiwe adakangwa nibihe byo kuvuga ngo ni mubi yosezererwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuzi ko City isanga mu bihe bibe mugaba kabiramversa akasubira kubigira vyiza nubwo rimwe na rimwe nabonye bagiye bidoga ati iyo City baye nziza biriya bintu by'ibirego 115 ndetse n'isezererwa rya Pepe muri equipe vyama bivyuka iyo City itanguye gufatisha mugabo bwa mbere twumve ngo ni equipe tuje umenyereza ashobora gutanga message abakinyi bakayumva bivanye nuko abari hariya benshi no munsi bitwa abakinyi kubw'uruhara runini rwa Pepe Guardiola cyane kuko kwisanga muri Manchester City ya Pepe Guardiola nziza ikigira kabiri ugiye kuraba uburyo novuga ngo kwa Real Madrid yebo kote umumenyereza hari uburyo yadusezeraniye kuduha Vini mwiza kandi biriko birakunda kandi uno munsi uvuze Real Madrid ugomba kuvuga Vini mu bakinyi bitwa ko bari an activity uno munsi nubwo afite ibitsindo bigera kuri 3 gusa ugeza muri kano kanya mugabo buri wese atahura touch ya Vini civuze iyo yabaye mwiza mu rukino rwa UEFA Champions League rero kote umumenyereza bwa mbere bisanga City arabafavori mu imbere ya Madrid kino kigira kabiri ubugingino zizokino urukino rwa mbere Santiago Bernabeu urugira kabiri kwa Manchester City turazi igihe City yitwa ko ari nziza iheruka guhagarara nk'umushinga nayo ikavuga ati tugomba dukubite Madrid tubereke ko tutangana tuyikure ko canke tubereke ko iyo wabaye mwiza amateka y'uwitwa ngo ni mukuru adakora ni muri 2023 muravyibuka City twara kino kombe demi final yari yahuye na Madrid statistiquement Madrid igwaye bari beza irina na Santiago Bernabeu bagira kimwe ariko ija Etihad Stadium igibisindo bigera kuri 4 rero no munsi ndabona Madrid mfatiye ku rukino buryo basafarinze imbere ya Benfica nkibaza iyo match yo gutangura iriya match baproje imbere ya Benfica batsinda kimwe ku busa bayikinira Santiago iyi match ya 2 akaba ariyo baza gukinira Estadio da Luz twari gwava twibaza ibindi donc ibindi ko ndabihuza no kuntu tuzi equipe ya Real Madrid yitwa kari equipe nkuru no serma mu bikombe canke muki mugabo no mu bijanye no gutegura inkino zitwa ko zikonta muri UEFA Champions League na cyane rero bisanze bagomba kwakira urukino rwo gusubiriza basa nkaho bafise amahirwe yo gukora ikosa ariko bafise kuri kosora bivanye n'urukino rwo gukurikira babo kwakira rero iyo Madrid yisanze igomba gutangura kwakira urukino rwa mbere urukurikira igasohoka imbere y'umu adversaire bariko barahura kenshi yitwa Manchester City kuri ino ncuro ndabibona nka piège ikomeye cyane ya Real Madrid Pepe Guardiola asabwa gukorera ko cyane bivanye nuko nawe arashobora kuja hanze bikamwangira agaruka Etihad agakosora point igira gatatu ni citwa effective
mfashe effectif ya Real Madrid ni effectif iri redwi ntoyi abantu bariko barabona equipe itakaje dufata karo muri defense nka Rudiga ibara riraguye kuko usigara Dini Olsen na Raul Asensio ata experience bafise rimwe na rimwe equipe bakaexpose ku mariske yo kuba botsindwa bagaca bayiremeye ku mugabo yitwa Thibaut Courtois uno munsi turiko turabona akazi kakozwe n'umugabo yitwa Reja Nico amenya hagati mu kibuga ni Yeremi Tagira umukinya ashobora kwisubirira wo ku rugero rw'ice nka 80%. Turiko turabona urugero rw'uwitwa Federico Valverde ngandi ko nagaruka ku bakadre ba equipe bashobora gutera ubwoba buri wese n'igihe batari mu bihe vyiza. Uvuye kuri Federico Valverde tuze kuri Vinicius Junior mwe mu bagabo bariko baragendegwa ko bitwa ko bashobora gukora akazi kose yaba gucenga yaba gutanga amasisi yaba no gutsinda barashima. Nivyo uno munsi twari dufise undi mugabo yitwa Kylian Mbappe yitwa ko rimwe na rimwe peut-être ari urugero umenga haragera umwanya bigakwama undi mwanya bikaduga ndavuga umwanya ibijanye no kunywana na Mbappe na Vini ariko ugiye kuraba akazi kiyo n'ubundi abayagakoze akina match mbi canke nziza hari uburyo Madrid yagira profita iyi sens do biri muri Kylian Mbappe cette fois-ci batazoba bamufise biva nibazo vy'imvuna rimwe bivugwa ko ashobora kumara ukwezi n'usu niburi akagaruka Madrid igeze nko muri quart de finale mu gihe bigirwa amahirwe yo kugerayo ni mugiye kwa Man City twayibonye nka equipe yari itanguye kutwereka ko effectif yabiri redwi ariko avec recrutement zakozwe mu kwezi kwa mbere ndavuga Mark Gay na Semenyo baje kwiyongera ku bakinyi bitwa ko bariko barava mu mvune aba Jeremy Doku baje kwiyongera ku bakinyi bitwa yuko bagira amaforme ya alterna aduga manuka nka Foden ariko no musaba hari baje kwiyongera ku bwiza bwa Rodrigo Hernandez Cascante yagarutse ubona ko ariko arafatisha ritme yiwe iragaruka uravye inkino yakinye zibiri zitatu ziheruka urukino rwa Newcastle cyane ariko arasubira kugaruka kuri ya ritme yiwe mugabo kandi uno munsi ubuze Rodri Cascante ukamusubiriza na Nicolas Gonzalez nibingana no kubura Chouameni uno munsi muri Madrid atawufise agira gute yo musubirira rero ibi ndabibona nka match ugutsinda kwa Madrid canke se ico tumaco nyene twibaza Madrid tubanza kukizana muri angle yo kumva ngo ni equipe maîtrise reno iganwa irizi yabikoze n'igihe tutarto vyiteze mugabo realite yo mupira w'amaguru statistiquement effectif umenyereza tuje n'ibindi naho match ya mbiri zokinirwa ni ya kabiri ubona ko Man City ari mu favori mvuze guhera hanze abantu bibuka ikintu cige Madrid yeruka gusezera Man City muri 2024 itwara kino gikombe vyabasavye kuja muri za tiro bigura ngo berimine Manchester City kiriyagiye basohotse hanze kuvuga ngo basohotse ni buri kuri Etihad Stadium bo kwizera match nire iyo match nire rero ishobora kuza peut-être yongera ku buryohe bwa resultat waronse muri match mugabo muri match rutayironse cyangwa ukabaronse resultat nziza uba witeze kuri match igoye ndangiriza ku majambo Pepe Guardiola nawe yavuze ati ni experience idasanzwe kuri jewe iyo nama nkina na equipe yitwa ko imenyereye canke imaze gutwara rino higanwa kenshi muri kahise birakomeza abakinyi banje maze kubibona kenshi ko nkuko hari umusore yatangwa yavuga ati ushaka gutwara Champions League eri Real Madrid suko Real Madrid ariyo equipe iguteje ibibazo byinshi nuko ariyo equipe peut-être imaze kugaragaza ko yo nagutsinda uwo munsi mubona ko utagize gute udakomeye kandi kagusezerera hari ikintu uno munsi kintera kugira amajambo menshi mvuga kuri ino match bivanye na kahise kayo bivanye n'uburyo novuga ngo zagiye zirahura hagati ya equipe yitwa Real Madrid ndetse na equipe yitwa Manchester City ni Real Madrid novuga yuko bavuze ngo muri UEFA Champions League Manchester City ni bete noire wa Real Madrid sino yita bete noire yabo comme tel kubera ko iberi mina ahubwo no yita bete noire tout simplement kubera ko bapanika mu gutegura urukino bivanye nuko bahura kenshi gashoboka ariko ndafatira ku kintu dufatiye kuri kahise ka hafi guhera nko muri 2021 barahuye oya 2021 Real Madrid yabaye na Chelsea 2022 kugera no munsi kugera mu mwaka uheze umugabo yitwa Carlo Don Ancelotti n'umugabo yitwa Pepe Guardiola abamenyereza ba mbere ku isi umwe wa mbere wundi wa kabiri ku biharuro vy'iwanje cyaye kubivanye n'ingene ntahura Carlo Ancelotti ndamufata nka mwigisha w'abamenyereza Pepe nkamufata nk'umunyeshuri we mukuru Carlo Ancelotti yari afise ayo mayari yo kumva ngo effectif ya Manchester City ntayo mfise mugabo muri jewe ndafise icizere norema mu bakinyi banje n'ubwo iyo reduction ya effectif yo bihari
bakampereza umusaruro umeze neza imbere ya ekipe yitwa ko Manchester City ifise effective yagutse, tukama tubona Real Madrid yananije Manchester City ku munsi niyo Man City rinzinaniza Real Madrid nivyo munsi yayitsinze yarayekraje ibitsindo 4-0 kuri Etihad Stadium, bagize igitsindo kimwe ndibuka kuri Santiago Bernabeu, igitsindo ca Vini kikagombagwa na De Bruyne. Mugabo Etihad Stadium Bernardo Silva kaza yambaye igwaga, Manu Akanji atahura atsinda ukabona yuko ari mu kazi, bikanyereka ngo niyo Man City yotsinda yo yiba yerekanye demonstration de force z'umugabo witwa Carlo Ancelotti nako za Pep Guardiola, canke demonstration y'umupira bashiramwe bagomba gukina. Mugabo Carlo Ancelotti yabaye wa mugabo asafaringa akavyemera, akavuga ati ndiko ndasafaringa iminota 90, muga nimba ari 90 nimba ari 120, abakinyi banje mumenye ngo umwe wese ku giti ciwe agomba kwitanga umubiri n'umutima, ni tutatabagwa n'umukinyi w'imbere, tutabagwa n'umudefenseur, tutatabona n'umudefenseur, tutabagwa n'umunyegori. Nshangaruka rero kuri zino ino fixtures bongeye gutomborana ko muri UEFA Champions League y'uno mwaka. Analyze yanje ndayihera ku kintu no kwitwa ubushobozi bw'abamenyereza bafise imigwi muri kano kanya. Kare nabonye batomba ndavuga nti nyamara Pep Guardiola agomba kuba concentre, agategura urukino w'umutima uri munda, kuko vyagaragaye ngo Pep ntatinya Real Madrid, Pep atinya Carlo Ancelotti gusura. Bo gutinya Carlo Ancelotti vyarumvikana Landry, kuko no mumenyereza ubona ko twari tumaze kumumenyera ko capacity yo gufundikanya ibintu from nowhere kandi bigakunda, ariko kandi hariho fraîcheur physique rimwe na rimwe dufate nk'umwaka wa 2023 twari komena 2024, hariho fraîcheur physique yari afise defensive no muzi Madrid batakaje. Voilà nico gituma ariko ndavuga nti umwaka umwe yari afise David Alaba Militao bameze neza, undi mwaka yari afise Rudiger jewe kuri iriya saison afata nk'umu defenseur mwiza kwisi. Nico gituma ariko ndavuga nti ngomba kwanaliza premièrement inguvu z'abamenyereza, ubushobozi bwabo. Unamaze umugabo yitwa Alvaro Arbeloa, ubushobozi butagira peut-être effectif, peu importe ivyari byose, hari ubushobozi bwa Ancelotti bwagaragaye hatagira effectif, ukananiza na Manchester City, kuko je sindigera mbona Man City na Real Madrid banganya effectif. Wowe nimbuze yuko wazana Bernardo Silva mu kibuga iminota 30 yonyene dufate ya mbere, Silva kamunenga yuko vyanse, ukamubwira ati vamo Riyad Mahrez araje, Mahrez ashobora gutanga ivyo Silva yotanga mu matches zibiri. Nimba uvise De Bruyne avunika ukibuka ko Foden aje mu kibuga na hatotanga ivya De Bruyne nawe agira ico afashije, uvunikije Vini wari yumvira ndazana ndareka nde, uvunikije Benzema hose teropire. Uno munsi rero uravye effective singomba kuyihagarara ko cyane, ubushobozi bano bagabo bafise mu bijanye n'umupira w'amaguru n'uburambe, Pep Guardiola ntagomba kuza gutegura Real Madrid nivyo nta mu adversaire abamuto. Mugabo iriya myaka Madrid yananije Pep, nemera ko yananijwe na Ancelotti gusumba ko yananijwe na equipe nitwa ko ifise inguvu. Niwe mwanya mwiza wo gutegura Akamenyero, ni Erling Brotherland, ni Ryan Cherki, ni Antoine Semenyo, ni Bernardo Silva, ni inde. Tugomba kuza twese tugatanga inguvu dufise tugashira ku mugozi umwe, tugasezerera equipe yitwa Real Madrid, kuko jewe Real Madrid niyo novuga ko ari bete noire ya City. Bavuze ko City bete noire ya Real Madrid yerimina kangahe. Ngo ya Real Madrid abantu batiteze ukabonera ajigize gutya isezere Man City. Icambere rero inguvu z'abamenyereza, uno munsi Pep ari experimente, uno munsi Pep afise kwinventa ibintu 4-5 mu rukino rumwe ukabona vyose birafonctionye. Ariko ubwo shingira ku bushobozi bw'abamenyereza nitwo hava dufata Pep asezerera mu buryo bworoshe. No, kumusezerera vyoroshe vyokunda, ni nkuko nawe yo namusezerera wanashaka, kuko sijya mbere rega twara tubonye abamenyereza bari mu experimente basezerera baba experimente uko Maresca yatwaye igikombe cisa cyatse Real Madrid yakuswe Luis Enrique mu mwaka wa Real Madrid yakuswe home and away na Arteta. Wibuke umumenyereza skwizi ya Roberto Di Matteo yaratwaye igikombe atsinze Bayern Dominique, Barcelona yatsinze Bayern Dominique kuri finale. No kuvuga jewe hano ndaraba abagabo effective yabo sino yigaruka ko mugabo bivanye n'ingene bakora ama rotation mu kibuga, ukamenya ngo naka ndamubuze uburyo nshobora kugira reflex yihuse kugira ndamusubirize.
ninde muntu ashobora kugira amahitamo yihuse gusumba uwundi nisanga Pepe Guardiola jewe ndamugira umufavori gusumba umugabo yitwa Arbeloa ikigira kabiri ikijanye n'ibihe vyiza abakinyi barimo haba muri equipe yitwa Real Madrid haba no muri equipe yitwa Manchester City twari tumaze igihe mu kintu citwa kwa Real Madrid ngo ni Real Madrid yo kwa Kylian Mbappe niya buri ico gitsinda kwa Real Madrid barariragwa mugabo namunze bagiye kumara hafi ikintu c'ukwezi kurenga Mbappe batamufise nimba uno munsi tumaze igihe turiko turabona Vinicius Junior afise ibitsinda umunani n'ama-assist agera kuri 3 hafi kuva 2026 itanguye ya mbere Kylian Mbappe ntazoba hari maybe na match retour vyumvikana ngo uno munsi turiteze Vini turiteze uriya mwana w'umwataka Gonzalo Garcia wanashaka turiteze rero na wa mwana naniza equipe yitwa Manchester City kenshi yitwa Rodrigo Goes atakinye muri barrage bivanye n'ibihano ndetse n'imvune bivanye ku bihano bivanye n'imvune match za barrage ntiyazibonezemo za Benfica do Lisbon mugabo nshanze biza ubwange inyuma nkeyumvira ngo mbega ko tuzi muri ligne d'attaque equipe ya Real Madrid ifise umuntu ateye bwa Manchester City yitwa Rodrigo Goes gusumba Vini hamwe umugabo yitwa Arbeloa yoza gukina na equipe yitwa Manchester City ararinya bataka babiri Rodrigo na Vini ararinya bataka babiri uyu mwana Gonzalo ndetse na Vini biraza ko bigenda gute nukuvuga ngo uravye forma abakinyi ba Real Madrid bafise no munsi Vini yamaze kugarukana forme ziwe ijana kwijana ariko ikiribu cyo gihanga umugabo witwa Arbeloa araherekezwa nande Vinicius Junior ku rukino rwa Manchester City kuko ndaziko ino mediane yiwe nidahungabana Camavinga, Chouameni, Arda Güler n'umugabo witwa Federico Valverde. Hariya Bellingham nazoba yagarutse. Bellingham niyo yogaruka. Nta pressure ihari. Ari ibintu urazi gituma Landry ndakubwira ko pressure ihari. Ni naho hano iyi match igoreye ku ruhande rwa Arbeloa. Afise effectif iri réduit ariko kandi agomba kine match yayindi uvuga ngo Arda Güler uri mwiza mugabo tactiquement ari yizika tactique afise zo kunaniza Pepe Guardiola. Ahubwo araza gutuma bakinya zingo uyu yobi debloka wenye nawe bari karakina ibintu bitabara. Ako kantu raison pour laquelle reka dufata karongo na musi. Madrid na Toni Kroos igifise mugabo dufata karongo hamwe Jude Bellingham yoba yagarutse amaze gukora entraînement 3 canke 4 gukirira inyuma y'umugongo witwa Vinicius na Rodrigo Goes kwa kundi batanguye nk'abasatirizi bagitakaza Benzema agakina inyuma yabo aziko inyuma yiwe Bellingham akiguje ngo witwa Chouameni Camavinga na Valverde ibi ndabona rimwe umuntu ashobora kugerageza kuko niyavuga akine match imutuma atembereza umupira nta utembereza kurusha City niyavuga akine match irimwe ibiharuro byinshi aza gusanga effectif yo tamwemerera guhinduranya imikenyero 35 nkuko Pepe Guardiola no munsi yavuga ngo reka ndabigerageze kuri Cherki vyanze ndabigerageze kuri Foden vyanze ndabigerageze kuri Bernardo Silva umukambwe vyanze ngarageze muri mediane ku mugabo yitwa Rodrigo Cascante canke nikorera abantu babonye ko uno musarikara mukinisha hagati mu kibuga kandi yamaze kuba fitinga bivuze ngo ni match jewe kubicijana kwijana mbona igomba gukinwa kuri kote y'abamenyereza na effective zabo ujye bagomba kuzikoresha byanga bikuru niho hantu nariko ndaza jewe ndavye forme z'abakinyi no munsi bimbwira ngo equipe nziza Real Madrid ifise ni ya mediana 4 harimo abagabo bagera kuri babiri babakasere Chouameni na Camavinga Federico Valverde araho hafi yabo bigatuma umwana iyo avize umuntu ariko aramukavaringa atakibazo na kimwe agira yitwa Arda Güler yidegemvye kuko nugarukanye Jude Bellingham niyo yabavise entraînement 2-3 na match wanashaka hejuru twibukanye ikintu kimwe umugabo witwa Jude Bellingham arinza avunika tutarabona ngo version ya Jude imeze gutya kuva se zitangura yamara na Vini nta match zitanu ziyeza garutse muri version yiyo biroroshe kuko ugiye kuraba umugabo witwa Vinicius Junior vyagaragara cyane ko yishwe mu mutwe n'umubano mu buri hagati yawe n'umugabo witwa Xabi Alonso gusumba ivyo bamwitegako mugabo Jude Bellingham no munsi tactiquement yatweretse urwego ruri hasi no sezo haca habayo mahigwe yuko agerageza amahigwe yo gukina abamediatere bane nemera yuko jewe umunsi uzokumva turiko dukorana niza nkakubwira ko Arda Güler ntaba nemeranya yuko kwitwa umutitirere kwa Real nico gihuzo bose vya Arda Güler kugukinira nka nimero 8 mugabo zikuviza abantu barekipera uwo mupira facilement bakamubwira ati wowe menya rero cibari cikora Güler mu gutera mu igori ni mwiza Güler mu kwasista ni mwiza Güler afise reflexion yihuta mugabe no match ibi rero bituma na reflexion no kwasista neza ikinwa
na esprit de combativité physique yawe endurance esprit de combativité yeah. nimba uvize Eduardo Camavinga mwiza ashobora kurekipera iyo mipira twabonye ubwiza bwa Chouameni buca buduga Federico Valverde jewe sinzongera kumuvuga ko kuko we wahora ari mwiza buri munsi y'urukino ruryoshye est-ce qu'on peut compter ku muntu nka Gurere n'ivyo ariko araba mwiza muri distribution afise iyo qualité de passe gusumba Jude mu gihe twoba twagarukanye umukinyi dufata ko nka Jude ariko azibu uburyo zino nkino zikinwa gusumba Gurere ariko kandi afite endurance imwemerera umunkino mwene zikina nk'iminota 140 erega Jude Bellingham haza uno munsi umenye ngo kuva champion itangura ateye amakenga uru n'urukino rutago gufa kuzana umukinyi ngo ni kubera umuzi muri kahise ahubwo uru n'urukino rugomba gukinwa n'umukinyi afise ibiharuro vyiza actuellement hano binyereka ngo ikibazo kigomba kuzohaba ni muri defense hamwe bokina bataragarukana umugabo witwa Dean Huijsen kumva ko wongeye gukinisha Rudiga na Asensio muri defense umwanya n'umwanya Semenyo yicokezamwo harandi yicokezamwo Ryan Cherki yicokezamwo hafa nabonye abusosoka nyuma Arbeloa biba bigoye cyane je narababwiye mfatiye kwijya match Arbeloa yari yakinye muri weekend sinari gukinisha Rora Asensio na Rudiga kongera ukavuga ku kintu novuga ngo zino equipe zisobanuye muri UEFA Champions League niyo equipe yitwa Real Madrid tuzi ngo hahandi rero abantu baba ariko bayitega iminsi bigoye niho iheze ikaza igatangaza abantu ariko no muzi ugiye kuraba urwego rw'abakinyi ba Manchester City Erling Braut Haaland ahora ari mwiza cyane nabonye se nivyo gutanga amapasi asigaye avyo mu byo gutanga amapasi harandi nawe ni mwiza equipe safari ngo no musagaruka defensive magufasha gukina imipira cyane hejuru ko ari muremure uruhande rumwe batazabafise ko doku peut-être batarava mu mvune ruzoba ruvizwe n'umugabo witwa Antoine Semenyo urundi ruhande ruzoba ruvizwe na Ryan Cherki maybe nabonye umwana yitwa Nico Oreri swate kuri gatatu ashiriri swate hagati mu kibuga mwiza yaka ugaca wongera ko munyegora ashobora gutanga iyo exploit individuel nkuko kurutwatanga exploit individuel kwa Real Madrid Man City bo yinaniza naho mugabo witwa Donnarumma akakubwira ati yego nta gwego gwa kurutwa mfise mugabo nanje ndi umunyegori mwiza yovugwa mu banyegori batatu beza ku isi muri kano kanya ukaca wongeramwo nk'ikintu wavuze umugabo yitwa Mark Gehi yamaze kwiyunga na Ruben Diaz bameze neza cyane ashobora no gukinisha kuri kabiri umugabo yitwa Abdulkadir Kusanov yamara Mateus Nunes ntaca batagwa bivanye n'ivyo Man City bikiriki mbona jewe match ari match izobigoye ku ruhande rwa Real Madrid gusumba ku ruhande rwa Manchester City bivanye nako kantu ko mumenyereza yitwa Arbeloa ashobora kuzofatwa n'igihunga cyo kumva ngo abanje beza bamaze imisi bariko barampa umusaruro hari cyo no banenga kugira ngo gukina na Manchester City ko twabonye ko ari mu bijanye no gusubiriza cyangwa se remplacement amugoro agasanga peut-être match rayitanze cyangwa se arahisha ni mu kurangiza kuri no dossier sinobura gushimikira ku kintu ca calendrier imigwi iciye yisanga ifise bivaye n'ivyirikirarondera watsanga bivuga Man City ni ya kabiri equipe ya Real Madrid ni ya kabiri kandi bose bariko biruka inyuma yimigwi yitwa ko yagaragaje ubukomezi kubarusha muri no saison amatiere y'ibitsindo ndetse na amatiere rimwe na rimwe yo gutsinda inkino nyinshi nivyo uno munsi umengana difference yabiri hagati ya Arsenal na Man City mugabo mwibuke ngo atatu y'urukino rw'ikirarane Man City fise aracari yo kuko ikirarane n'ibisigo victoire rero ariko ndaraba calendrier ya Madrid ariko mama City batsinze Safe inota rimwe City batsinze azoca abiri ariko probablement birashoboka ko muri no weekend deja bidadanuka ko City fise equipe ya City baraba fise ndemo no weekend bafise Everton bafise ndeka turabe fixture City mwino weekend baraba fise menga Leeds United mu gihe equipe ya Arsenal ifise Chelsea bivuze ngo bafise fixtures yoroshe par rapport à Arsenal no muri no weekend barizeye ko Arsenal ishobora kunyerera ikatubingana Leeds irabakira ku munsi w'ejo saa 8:30 nubwo mu mupira ushobora kubona City ari itakaje Arsenal nitakaze mu mupira byose birashoboka rero nakona garuka nko kuri calendrier ariho turangiriza equipe ya Real Madrid izokina na City yaruhutse ico ni kintu cyambere kubera ko mu ndwi hagati equipe ya Real Madrid tugiye gutangura nta match bafise kandi nk'ubu barakina ku munsi wa mbere barakina ku munsi wa mbere baherutse ku munsi wa gatatu mu gihe uwo munsi wa mbere bazokina bazoca basubira gukina muri champion ku munsi wa gatandatu bace basubira gukina ari ku munsi wa kabiri genekerezo nako ku munsi wa gatatu genekerezo rya 11 kandi bakiriye ngo bazoba bafise niburi minsi 3 yo gukora imyimenyerezo mbere yuko bakina atanu urugendo bagize gute atanu urugendo bafashe mu gihe ahantu mbona ko Madrid bizoza kwikomerana ni mu gihe yoba yagize resultat
zituma itangura kubona ko La Liga ibacitse nko mwino match babafitaniye na Getafe kuwa mbere na match yo kuwa gatandatu ukurikirana na Celta Vigo nkamwe bo bazironsemo resultat mbi bigatuma muri La Liga batangura gupanika bakumva ko vyanze bashobora gutangura rero ku balance cyane wananiwe gutsinda Getafe match ya Celta Vigo mu ndwi hagati ukayitegura nabi bivanye nuko ubuzi ko ugomba gutsinda City match yo gutangura kugira ngo match yo gusubiriza ugire gute witware neza udatsinze City mu rukino rwo gutangura inyuma ya City uri iwawe ucubanza wakire Celta Vigo nako Elche ariko ucuja kwa Man City uzi kuzova kwa Man City swat usezerewe cyangwa ubandanije ucugaruka ukina na Atletico Madrid ku ndwi ya 29 ya champion bivuze ngo ni Madrid bafise calendrier igoye nico gituma nagumye nansista kuri effective ya Madrid no musingana gute ko tubona ari equipe itagomba kurekura haba muri La Liga no muri Ligue des Champions kuko ntizi kizorokora muri bibiri vyanga bikundi igomba gukora ishoka byose ikagwana nino saison blanche mugiye kubone kwa Man City nabo bagize saison blanche mwakweze mu vyibuke ariko no musi nariko ndaraba fixtures bafise muri kuno kwezi kwa gatatu bazokina na Real Madrid bahejeje ko kwakira Nottingham Forest ariko kandi banejeje gukina na Newcastle muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma cha FA Cup bace baje Madrid bavuye Madrid bace batembera kwa equipe yitwa West Ham hama bagaruke bakire Madrid urukino bokinye genekerezo rya mirongo hariya urukino bokinye genekerezo rya 22 ruri suspended kubera ko hari bazorukina na Crystal bazoca babanza baje gukina finale FA Cup na equipe yitwa Arsenal ruri Arsenal ya Kenya na Wolverhampton ya rero ngerageje kuraba City nabo bari presse gucungura ibi bikombe vyose canke ibishoka kandi nta kiba bagomba kureka mugabo bisanga bari avantage kubera ko imbere ya Newcastle muri FA Cup utagize ikibazo ngo nubundi abakadre nka Erling Haaland canke uyu Mark Guehi yamaze kwiyempoza canke Donnarumma ngo bavunike yisanga buri post office abakinyi yotuma muri FA Cup yisanga buri post office abakinyi yotuma muri Carabao nubwo azoba ari final yisanga afise uburyo yotegura match ya Madrid mu buryo bwiharije côté effectif agashaka no umenyi bwiwa akaba yo kwikarifa imbere equipe yitwa Real Madrid rero ni ukwezi kwa gatatu baciye bisanga kugoye yaba kuri côté equipe yitwa Man City yaba no kuri côté equipe ya Arsenal nako ya Real Madrid yes nuko rero iyo ni fixtures